uramusimana umutima jambo rivuga ngo iga kubaza Imana. Abantu benshi ari gihe mu buzima rusanzwe ugasanga arashaka gufata ingingo, mugabo iyo ngingo agomba gufata ntashaka gusenga amenye ubugombe bw'Imana muri ivyo bintu arimo. Ushobora gukora no munsi mugabo ukaba warisanze hari ingaruka wagiyemwo kubera ko utigeze ufata umwanya wo gusenga Imana, uvuga Imana ibintu ngira nkore mbega nukuri, mbega inzira birakwiye ko ndayicamwo, mbega ibi bintu ahantu ngira ngende gihungira njemwo ubugombe bwawe. Abantu benshi baravanga bakaja hanze ugasanga yagiye atari ubugombe bw'Imana, ashikayo akagira ibibazo kubera ko atigeze asenga ngo abaze Imana, Mana ahantu ngira ngende birakenewe. Ugasanga n'akazi agira akore mbega aka kazi ahantu ikazi ngira nkore mbega n'ivyo Imana igomba canke n'ivyo jewe ngomba. Mbwa ukwiye kwimenyereza, ukwiye kwiga kwibaza kavuga Mwami mbega ubu n'ubugombe bwawe, mbega abagenzi mfise n'ubugombe bwako baba abagenzi biwanje. Hari igihe ushobora kugira abagenzi batari bo ugasanga bishe ubuzima bw'iwawe bwose. Hari abajene benshi bahuye n'abagenzi batari bo bagasanga abo bagenzi bari kubagendera mu ngeso utameze neza, izo ngeso ubwo buzima bwabo bukononekara kubera ko bafashe ingingo yo gutora umugenzi uko bishakiye kose. Rero wowe uri uno munsi iga kubaza Imana, wimenyereze kubaza Imana mu kintu cyaco cyose kanatsinda. Yesu yavuze ko atadusiga turi imfuvyi, yaradusigiye mwemu wiwe. Ufata umwanya usenge, ugende mu cumba wiyugarane, hamubaze Imana uvuge Mwami mbega umbonera ino nzira ngomba njemwo ari inzira yiwawe canke nije ngomba kuvyishiramwo, mbega abagenzi mbona bariko baraza n'abagenzi bawe by'ukuri, n'abagenzi bazonzanira inyungu mu buzima bwanje canke abagiye kwica ubuzima bwanje. Wowe uri kurangira uno munsi ukwiye kwimenyereza kwiga kubaza Imana. Rero ntushobora kwiga kubaza Imana utimenyereze kubana n'Imana. Reka rero kubana n'Imana biguhindukirire ikigwanisho gikomeye cyo kugira Imana umuhanuzi wawe. Uvuga Mwami Imana, sinifuza yuko nitwara uko ngomba, ariko nifuza kurongorwa na wewe. Bibiliya tuvuga ngo barongorwa na Mwemu w'Imana, nibo bana b'Imana. Igihe wemereye Mwemu w'Imana kwa kurongora, usanga uri kuratora inzira, usanga uri kuragenda aho Imana igomba. Hari abantu bize amashure abapfira ubusa kubera ko batigeze biga ibijyanye n'aho Imana igomba kubajana. Rero wewe uri kurangira no munsi iga kubaza Imana, uvuge Mwami ungomba kwiki n'amashuri ngomba kwiga. Sinifuza kwiga kugira ngo ndayige gusa, ariko nifuza kwiga kugira ngo azoshoboze gushika aho wewe wangeneye ko nshobora gushika. Rero wowe uri kurangira no munsi ushobora kuba ari ingingo nyinshi wafashe. Uno munsi n'umunsi wo kuvuga Mwami mbwirira imbabazi, ndafashe ingingo yo kutazosubira kwitwara, yo kutazosubira kwiburira jewe jenyene. Ndemeye kuburirwa nawe, ndemeye kwigishwa nawe, ndemeye kurongorwa nawe, ndemeye gutwagwa nawe. Mwami ndakwihaye. Data mbizi ndakureze no muntu akarangurikirana Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Data Mwami amaze igihe kinini Mwami akora ivyo agomba Mwami ntakugirisha inama Mwami, ntazi Mwami ko wamuhaye Mwemu w'Imana. Ndikumvugana Mwami n'umuntu akijijwe Mwami ntazi Mwami ko wamuhaye Mwemu w'Imana wawe Mwemu wawe Mwami kugira Mwami amwigishe kugira Mwami amurongore, kugira Mwami amushoboze. Data ndamusengeye Data mwiza, umugirira imbabazi Mwami ahantu hose Mwami yirongoye, ahantu hose yafashe ingingo uko agomba. Ndasenze Data mwiza umushoboze Mwami, umurongore Mwami, umwigishe kukubaha, kwama mama ashaka kubaza Mwami ivyo umugomba ko nawe ushaka kumutwara. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Data Mwami ivyo yatakaje byose Mwami mu gihe cyo kutwumvira Data, ndamusengeye Data mwiza Mwami ubimusubize Mwami igihe Mwami kibigiye cy'impemburo kuri we Data. Mwami umugarukanirize Mwami bya bihe vyiwe vya kera Data yabana nawe
mu izina rya Yesu Kristo data. Wakoze atamaze kubona umugiriye neza data, utamaze kubona wiyerekanye mwami, nuwabwa icubahiro, nutazigwe mwami, nuririmbigwe data,